mfise ubwoba niho nkeneye gupimira abarundi rero niho nkeneye gupimira abarundi benshi bakunda kuvuga ngo jewe sinumvikana n'umuririmbyi yitwa Bface je mora mposta n'abajya baririmbyi biwe giyo ndirimbo ntoshobora kuba kuko ni n'indirimbo intera n'ubwoba man indirimbo intera ubwoba kubera jewe mba nayisohoye kera izina ryanje sikufina kuryubaka sigukina izina ryanje sikufina bimenye ko ndumuwina ndiyubashe ndiyubatse barangwa nije baragerageza gukoresha ingufu nizihanitse narabonye struggle ariko gumako hayizina biragoye cyane kuryubaka toraciye mu binogo turasimba turapiganisha amaka turagira n'abagomako n'abagora bake muri gira koresha umwanya yes bakunzi ba Flip GTV ndakubwira ati koresha umwanya nkuko naje nkoresha umwanya ndi kumwe n'umuririmbyi afise amahiti menshi umwanditsi w'indirimbo nabapangayi amadefo naco wanze n'izindi nyinshi cyane za dogo zande nyinshi cyane vipi bro fresh umeze neza cool fabulous bana FABELOVE nyibutsa bana pana kuzura uramvugira ibintu nabi man Fabulous the Christian boy FABELOVE master gangster gusubira mupinga inzo kwama nitwa master twende kazi kwanza mzee tukikore mu gahugu kwa oya we no ntumva kuyiziga man je ndayizi cyane master kuko nta utayizi yari challenge na general narakwishuye nakwishuye no ntiyasohotse narakwishuye nakubwira ati we reka kuduhenda kuri master I am here nije ndi master ariko mu ba presenter love vipi sasa bro yo ameze neza ameze fresh no ngenda musi nako baradukwirikirana ba Flip G abako barakwirikirana ino TV migenzo y'ikirundi kirazira kuganira utararamukanya ego iyo ni migenzo n'imico y'akaranga byo Burundi bavura berewe sana bro thank you rakoze nk'umuntu bari kararira ikiganiro akaba yarigeze kubona yindi interview uba warakoze wambaye no canvet wo mubwiriki nibaza yuko ni uburenganzira bw'iwanje nimba hari handi nshobora kuba byarashobotse bwano n'iwanje n'iwanje nibaza yuko ikibi no gutiza hanyuma kandi ikindi kintu naco ni juste neneho nubona aho mwasanze rero ibyo by'ibiganiro nta n'ivyo twari turimo mugabo ko mwasanze ngaha ni fresh tuganira nibaze ko naco nyamukuru ni Fabulous indirimbo yiwe ikiri nka mbisi ni indirimbo n'amadefo nta utaginda n'amadefo bro kukijya indirimbo yise amadefo yise indirimbo shasha ariko nikiri shasha deja honye nigira isubirizwe ariko isubirizwe n'indirimbo isubirizwe n'indirimbo kabisa nibaze ko mfise ubwoba niho nkeneye gupimira abarundi rero niho nkeneye gupimira abarundi urazi kwitera urushinge gamane kwitera urushinge sinzi ko hari n'umuganga yivura benshi biragoye kandi n'ababikora no kujya umutima amenyo so rero nifuza yuko twiga kwitera urushinge iyo ndirimbo niyo objectif yayo kwitera urushinge oya niyitwa uko izina soon sije nzogwitera ahubwo no kwigisha abandi barundi kwitera urushinge je nama nagwiteye ariko no kwigisha n'abandi batoba baramenyera uwo mugenzo gushira kwivura uho kuva kera narindi umuntu yagize ingorane yarindira ngo mpaka ngo mugenzi we yarashobora kwikorera wenyine akivura ivyo ashoboye urumva rero nico shaka rero ujya mugenzo rero kugarukana kandi yako tuwicishije muri no style yacu nigishe kwitera urushinge Rove wa akora interview kubera iki ni igiki gituma Rove ashaka kuvuga ati TV online reka twicare dukora interview murakoze hari abandi banyidogera ngo je nta ma interview ntanga Rova nibaze yuko ngira urabampereye inyishu je ndatanga interview ariko ndazitanga iyo hari gikenewe kuvugwa sintanga interview ngo vya bindi umwanya wose ni vya bindi ko ndahubwira benshi biyavuga ngo Fabulous ngo numuririmbyi ngo yiyemera yishima gira gute no
ubuzima ndiko ndavuga nibwo tuba dukwiriye kubamwo naho igihugu cyacu tutarashobora kwevuriwa nk'abandi baririmbyi bahandi ngo twifate nkabo ariko muri ivyo bikenyene tuba dukwiriye kuvyifatamwo neza sivyo ndiko mvuga iki gutanga interview si ukuvuga ngo umwanya wari wo wose uko usohotse mu nzu ugize gute tanga interview ufise ivyo usohora ni vya bindi rero usanga umuririmbyi ariko atanga amajambo atiyumviriye ko kubera ko ntiyaronse umwanya wo kwiyumvira ati mbe n'igiki ngiye gutanga imbere y'ama media kuko izi interview ntizifudika ibi ni ibintu dutanze ni ibintu dutanga kugira ngo bishobore kugira kurabwa n'abantu imyaka yose sawa so rero nacyo gituma je ntakunze gutanga interview uko nsohotse kose cyangwa uko mvyutse kose ntanga interview iyo bikenewe iyo numva ko hariho igikenewe kuvugwa cyangwa iyo wasavye iyo interview numva yuko hariho content ashaka ko tuvugana ko nkumva yuko ari ikintu gifise akamaro gifise akamaro zindi kubera ko menyereye bavuga ibintu vya ndagukunda vya je t'aime vyiki bidahinduka ego twese turakundana nanje ndabakunda naye ndafise uwo nkunda sivyo ariko si kubera ko ushobora gusanga umuntu yanditse indirimbo y'verse zitatu ugasanga afise amajambo yanditsemo amajambo ashikijana arenga y'ibintu vya ndagukunda kandi nanje nzi yuko ubwari uwescro cyambona ari uwescro nyene je indirimbo z'urukundo mbabonamwe ari uwescro gusa kuko ntushobora kuvuga ngo naraye ndakurota ngo simfungura ngo sinkiryama canke ukaza wumva bon ivyo kwanza reka tubireke ukaza wumva umuntu akubwiye ngo ndakunda ngo ivyo bivodo vyawe ndakunda ayo mataye yawe eske ndababaze mwe muri ko murakwikana kino kiganiro niyo umuhungu yagukunda cyane niyo umukobwa yagukunda akagukundira physique yawe none umunsi yo physique yahindutse nawe bizosha bigenda gute narabibonye kuri stati mbona rero ubwo ari wescro rero ubwo ngo ndakunda ngene utwenga sasa umunsi yagize ikibazo agatwenga akazoca atangura gutwenga nabi by example aramugonze amenya arakorotse sivyo none nimba wahora uryoherwa n'amenyo yiwe nene mu nyuma izoca bigenda uzoca umuheba nico gituma nende ko nahubwira je ndiko numviriza indirimbo z'urukundo nguma numva mu wescro nanje iyo ndaziririmbye cenge ndakwihana kwirihwe cenge ndagusaba ikigongo Imana ati harimwe wescro nashizemo sina amajambo y'urukundo nane gusa ndagukunda ndakubaha ndakwemera ndakwiyumvamo urumva ndimo y'umurapere nubwize kumva ngo niwe mfana kandari yarabo sinabujije yuko siniyamirije ko ubwo wescro ubwo kuko turi muri business man twebwe muri rap burakora ariko hose birakora na jewe nzobiri hari nizo naririmbye z'urukundo mugabo ndemera ko ari wescro gusa urumva so kuko amajambane nantiyo kwira indirimbo yose rero kenshi sinkunda kumviriza amajambo cyane mu zindi ndirimbo muga hip hop kenshi ndakunda kuzicarira nkumviriza kuko kenshi usanga zifise ico zivuga kinini cyane kuruta ngira ni kubera ko nanje ndumu rapper so rero izo zibishego bivana na target umuntu abafise nimba Big Fizzo nimba ujya nyene bari kumwe nimba babikoze babitse bakavuga ati no muri kazoza tuzovyemera tuvyemange nimba n'umwuzukuru wanje azovuka akavyimwemeza atakibazo vraiment ata complexe ihari kiva atakibazo numva table mugabo nimba ataco biyagiriza nimba bafise ico biyagiriza iryo nikosa kubera ko reka nakubwire twinjiye ngaho hajya n'Imana kugira ikubwire ko ari icyaha ikintu nuko ufise ico wiyagiriza urumva wowe nimba ututse umuntu wowe ukabona yuko nta ngorane nimwe irimo nimba wivye umuntu mu mutwi wawe ntihazemo yuko ari icyaha n'Imana nta cyaha izoguharurako urumva nimba ataco wiyagiriza mu mutima wawe amabwirizwa kirimwo yamabwirizwa we kugira ngo urinde ubikora ivyo hanyuma ntubone yuko ari kosa nuko najya amabwirizwa atayubuzi
urumva ivyo ndiko ndakubwira so rero ikindi kintu nagira ndakubwire nimba ijya ndirimbo barayikoze bakaba vyemanga bakaba bavuga ati twebwe vraiment nta ngorane ntaco dutirimukije nta ngorane nimwe sinumva bo kwibandaniriza nta blame Love abaririmbyi b'abarundi abenshi barakunda kugira umengo ukantu umengo nakagwi akagwi ukabona umengo aba bashigikiye wewe ujya ntavyo hora ubona ivyo bintu abaririmbyi b'abarundi hari ukuntu umengo atari label hari ukuntu umengo nakagwi nkuko dufate par exemple nka wewe na Berry Chris hari ukuntu umengo inbox agastatine mbona bagize nyene ukuntu ariko ntahora mbona Fabilove hari akantu bo biharaje nko muri Simba Gang yakiharaje na wenda ariko jewe natse kubesha je post abaririmbyi bose ego post abaririmbyi bose reka nakubwiza ukuri reka ndakubwira utarayigura jambari benshi bakunda kuvuga ngo jewe sinumvikana n'umuririmbyi yitwa Bface ariko je nibaza ikitazova ku wundi je nikizigira kimvako ku wundi nikizigira kimvako kuko ati gute je mora posta n'abajya abaririmbyi biwe bajya abaririmbyi biwe kamani ndabibagiye gato arafise abaririmbyi hari abandi kamani ba Kijizo voilà nundi yitwa nabari mtindo bari muri lebo yiwe no na petting afasha voilà nka kujya nanje mfasha ba Berry Chris sawa so rero jewe ikintu novuga nuko je mpora iyo bampaye link iyo umuntu amaye ati posta ndaposta nta muntu numwe ngira benshi bari abantu zanje barakunda kubibona iyo utabimpaye gusa nanjye sishobora kubitora sishobora kuja kubitora mu groupe kandi tuzinanya cyangwa giza gute muga iyo bimpaye biranyereka yuko washatse ko ndabiposta sasa rero jewe nta ndirimbo y'umuntu yaba Sabi yaba Fizo yaba Natasha yaba nde jewe ukama link yawe nantuze yawe ndabiposta mwama mwabibonye kuri nuze sasa rero jewe nice tonde ko ndabubwira ivyo bintu vy'ubugwi biri kubandi jewe wanje nta bihari keretse abamaze kunyishiramo nabi gusa mugabo birahari hari abaririmbyi uzosanga kenshi niyo ariko aravuga muri interview agerageza kwinyura abantu kanaka gerageza kugira gute donc kugira ngo bikunde uwo mugwi wundi atemera bikunde ugire mugabo jewe sikomeze ya Fabilove rivuye muri Fabiola by'ukuri nkuko tuvyumva bon sinzi bikuye kubera ko Fabiola yagwamagaye Fabiola simbizi no munsi none yabizanye ryari je simbizi ari umunsi twigeze guhura ndamwereka nyene yantuze amadefu yari isohotse ati Fabiola yatwitse kwere Fabiola ni jewe nibaza ko ngira sinzi yashaka kuba yabikuye ku muntu yoba yabifashe nk'igitutsi kumbwira uko hari abo maranumva abantu kuko ngo Fabiola ariko rero Fabiola sinzi izina ry'umuntu izina ry'umukobwa kuri identité usanga none ba Fabiola babategetsi bariho yego twemeranye vraiment iryo ni izina ry'umuntu none si izina ryakujije abantu sinumva rero je gusa nuko ndumuhungu shaka ko ari inyita rero urinze urinyita wo kandi je ndumu type nawe karinyita kandi nawe ubona yo kari abonye witogesheje no ahubwo wewe uri kurabivuga niwe uri umupede kawaida urinze ubona nk'umudemu urinze ubona nk'umukobwa kandi nanje ndumuhungu ukambona mu izina ry'umukobwa we niwe uri umupede kawaida ikintu umuntu azokuramwo ni Fabilove afise ngaho mu mutwe donc mbashaka yuko umuntu wese kuja ngaho imbere ya micro amaza kwiyumvira avayo kuvuga yiyumvira kandi abantu bakabona yuko apana vya bintu abaririmbyi bamafata ngo turabatandero babone yuko abaririmbyi turi abantu biyumvira bafise ngaha hanyuma kandi turi abantu bagerageza kwiyubaha hari abantu bako baratanga ama interview minga ko baragwana minga donc bafise ibindi bibazo baje guta kuri izi micro ariko jewe sikomeze nimba vyo bavyarabaye
nibaze yuko ico bacyari igihe ntari bwitahure mugabo Paul mama Fabilove ya ndi respecta cyane gose nkuko izina ryanje ntegerezwa kuri garda imyaka yanje yose yanzo wankiriho nibwo butumwa mbona umuntu wari wese yoshaka kuraba subira unyibutse kakazina kawe Love Fabilove Fabilove Love akapera rero ku ndirimbo ugiye kuduhereza sindagusavye amadefo canke abapanga yo raziko ndayikunda kandi baziko ndayizi indirimbo yo kwitera urushinge we uva wowe ushatse nitera urushinge muri kano kanya jewe tu cameraman yamaze gukata giyo ndirimbo ntoshobora kuba kuko ni n'indirimbo intera n'ubwoba men indirimbo intera ubwoba kubera jewe mba nayisohoye kera ubu turi mu kwezi kwa 9 sawa yari kuba yasohotse mu kwezi kw'indwi urumva yari kuba yasohotse mu kwezi kw'indwi maga bivanye n'ingene mbanza kwiga abarundi mbe abarundi bameze est-ce baremera kwibabaza baremera donc kwemera nyine kwitera urushinge ya rero that's why namanje kurindira gato gutenyenya kugira ngo mbanze niga abarundi ngene bameze naho twabize kuva kera ariko hariho bimwe tuba tukiri muri bashana vuga gute tukiri tugitestinga sivyo ya rero muri kano kanya igira isohoke hanyuma ndabe rero abemera kwitera urushinge rero ya izina ryanje skufina kuryubaka tende akapera akiyo ndirimbo urayikunda me ndayikunda hamwe n'abapangaye ndazikunda sana izina ryanje skufina kuryubaka sugukina izina ryanje skufina bimenye ko ndumuwina ndiyubashe ndiyubatse barangwanije baragerageza gukoresha ingufu nizihanitse barazibirana promo baka marira nivomo harabashaka gumana umwikomo ngwa n'urugamba za n'ubuhinga flow narahivye ngwano kuri cyano rapezi biyago zineraga twengo ziri ku musego narabonye struggle ariko gumako hayize nabiragoye cyane kubyubaka toraciye mu minongo turasimba turapiganisha amaka turagira n'abagomba Yesu akunze wa Free TV murumva neza ko naje kuri rap ndanyereza papu yari Fabilove nakoresha umwanya pa